yambereye inshuti cyane, yambera umu brother, yambera umuvyeyi kuko niwe muntu wa mbere yatanguye kumfata ukuboko aranshigikira, arambwira ndamubwiye icifuzo canje n'ivyo nshaka gukora, arambwira ati ego birashoboka, arankuramwo ubwo barambwira ati tera intambwe maze guheza kwiga. Ndafana cyane Dramati. Love you Sambolela. Sambole. Wow. Okay. Nataka kuwa nawe kila siku wa Sambolela. Kubona aba pasteur batugaburira ijambo ry'Imana. Hanyuma akaba aribo baca bonona intama za Yesu Kristo. Basi tubwire oya canke ego biramaze gushika umukozi w'Imana akagusaba ngo muryamane. Ego. Ego. Nuyuhe muntu Rina araba akavuga ati no muntu arakina neza cyane gusumba uyundi? Fanny Lavine. Arakina neza gusumba Kadola Vere. Reka cenza na Fanny Lavine nyene n'umuntu yitwa Oronera Mutoni. Fanny Lavine. Fanny Lavine n'umuntu yitwa Mimi Mireille. Mimi Mireille. Hello people, hello guys, muraho murameze neza, ko bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe, nta na rimwe Imana izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloyizi the Sniper, anyita ntware na hamuzo bawihenze. So guys, uno munsi rero nundi umunsi udasanzwe n'andi mahigwe n'indi migisha twagiriwe, aho tugiye kubana n'umwe mu basineyaste bo mu gihugu c'u Burundi arenze sana, yakoze bigiye bitandukanye byinshi cyane, afise filime yiwe nshasha irenze sana ayitwa Akamashu. Ivyo byose turaza kubiganira ko. So yitwa Rina Movie. Reka ndamwakire. Rina karibu. Murakoze cyane Aloyizi. Umeze neza. Meze neza. Ndagusabe rero sasa uze kuyegereza akamikro kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe aza gucikwa n'ikintu kimwe tuba twavutse. Ego. Yeah. Ndagerageza. Okay, Rina. Yeah. Amakuru y'imisi. Ni meza. Akamashu karafasha abantu. Kazotumara. Karafasha abantu. Okay, Rina, abantu bikanbanze mbira abantu bagende kuri channel yawe yitwa Rina Film, Rina Movies. Kuri Rina Movies bagende bakore subscribe. Mfise abantu banje babankunda sana, iyo ndababwiye ibintu bacha babikora. Thank you so much. Yeah, rero abantu banje mugende kuri Rina Movies mukore subscribe, afise filime nziza cyane yitwa Akamashu. Rina waye Akamashu. Kamashu. Waye Kamashu. Yeah. Kamashu. Ego. Kamashu ni titre ya film. Kubera nyene twashatse kuyita Kamashu selon na histoire. Yeah. Kamashu. No kuvuga ngo mwaravye histoire mu bwatereka kino kiboro tucite Kamashu. Kubera gishobora gufata abantu benshi. Yeah. Okay. Filime Akamashu nuko iraje. Abantu ubona bako bayakira gute Rina? Bariko bayakira neza, yarakoze ku mitima ya benshi kandi nizera ko iri kiragira changement de mentalité mu bantu kuko byaraturaba twese kandi nibaze nyene ko bituraba. Okay. Reka mbwira abantu yuko uri umwe mu bantu bava muri BFA, Burundi Film Academy. Yeah. Muri Burundi Film Academy ubanye gute n'abandi? Muri Burundi Film Academy mbanye neza n'abandi j'espère. Nuko gusa tudaherukanye kubera ko kenshi simba ndi hano mu gisagara cyacu ciza ca Bujumbura. Okay. Ivyo byose aza kutubwira ni hehe uri mu biki? So Rina, kubera iki canke vyagenze gute kugira ngo wisange muri Burundi Film Academy? Muri Burundi Film Academy nisanzeyo kubera yuko nari nshaka ubumenyi, hamba nari narifuje kenshi kuba no umukinyi ariko mbura ahantu ninjirira. Ego. Un jour rero mbona itangazo rihamagarira abantu bipfuza kwiga ibintu bijanye na cinema. Nca ndagenda muri Burundi Film Academy. Okay. Nisanze. Wow. Rina kuva ugeze muri Burundi Film Academy, ndizira ko agihura n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ninde muntu wahoye nawe muri Burundi Film Academy akakubera inshuti cyane gusumba abandi bose? Muri Burundi Film Academy abantu bose barambereye inshuti ariko cyane coach. Okay. Abatazi coach reka nabwire ko ari Solo the Hero, ni Liberty musanze mumenyereye. Gute rero Liberty yakubereye inshuti cyane gusumba abandi bantu bose mwahuriye? Yego.
yambereye inshuti cyane, yambera umubrada, yambera umuvyeyi, kuko niwe muntu wa mbere yatanguye kumfata ukuboko aranshigikira, arambwira, ndamubwiye icifuzo canje n'ivyo nshaka gukora, arambwira ati ego birashoboka, arankuramwo ubwoba, arambwira ati tera intambwe maze guheza kwiga. Umva sinovuga ko atambereye inshuti mu gihe yanyankuhajije muri carrière. Okay. Yeah. Okay, Lina, abantu bamwe canke abantu benshi mu gisata ca filime n'abafana benshi baba babona umenga Liberty ari we Nsoro the Hero, n'umuntu afise umutima mubi bivanye n'ukuntu adakunda kuboneka mu mafilime y'abandi bantu, canke bivanye n'ukuntu adakunda kuba ari kumwe n'abo bandi bakinyi ba filime. Nikiye kintu uvuga kuri Liberty? Jewe icuko abandi bavuga ko afise umutima mubi, sinokivuga kuko jewe tubanye neza. Kandi urumva sino havanje kwinjira cyangwa ndamwishurira ibibazo bitandaba. Tuba tuvuga kuri ukungena umubona. Jewe ndamubona neza, nukuri n'umwana mwiza pe. Basi aho abandi bigungira ko ibintu baba bazi, umuntu akumva to gupartager inkuru kanaka canke ikintu kanaka cyo gufasha mu buzima. Je nta service ndamusaba ngo anyime abishoboye. Nasi nshobora kuvuga ko uwo muntu ari umwana mubi kandi afasha. Alina, ni uri umukinnyi wa filime. Kubera iki tutigira tukubona kandi ugenda gukina mu mafilime y'abandi bantu bari hanze ya Burundi Film Academy? Ikintu ca mbere novuga kuri no kwishura kuri ico d'abord n'umwanya wanje ntunkundira, kandi narinzi yuko one day, kuko hariho benshi tuvugana inbox gusaka buri umwanya kubera akandi kazi nkora k'inyuma ya filime, sindeka kuja gukorayo kubera ko tutokorana, ahubwo nuwo mpaye mu mahigwe yo kuba muri filime yiwe, numva no mushimira. Kandi no mushimira kabisa. Arina, hari ibintu byarawe muri filime byitwa lancement officiel. Why Rina tutigira tumubona muri lancement officiel? Mutigera mumbona he? Mu lancement officiel y'amafilime y'abandi bantu. Ndagomba ndakubwire ko ndavyifuza kubana nabo. Kandi ngerageje kucishura cyane. Oya ntibanumira. Kandi nibaza ko lancement officiel bagize zijya ajya mafishe bagatumira abantu muri carrière. Je sino kwikumira kujayo. Ahubwo ikibazo bihora bigongana nuko ntabandi ngaha. Kandi muhora mbabara kuba ntiyunze n'abandi. Ariko igihe cyose ba lancement officiel ndahari. Je dois. Ari lancement officiel nabonye izo birimo ba Liberty, ba Estime, ba Chaseline, izo bera Igitega. Rina ni hazobari. Ego. Niho nzoba ndiko je deja nsanzwe nkorera Igitega. Pour le moment ndiko nkorera Igitega. Ije tariki nivyashika nkaba ndi Igitega nzoba ndahari. Mugambaye ntari Igitega sinzoba ndahari. Okay. Lina, nikiye kintu kimaze kukugora cyane muri carrière yawe ya film? Ikintu kimaze kungora ni amahera. Amafaranga aramaze kungora, arangora cyane gusumba ibindi, ego n'ama locations. Zo nizo ntambamye ndonka. Wari urazi udafise amahera nta kintu nakumushaka gushika. Ego. Arina, uri umwe mu bantu novuga ngo waduze vyoroshe paraporo y'abandi, kubera ko ari abantu ngaba basragoringa agakora n'imyaka 5 ataronka n'abafollowers 5,000, ariko wewe mu gihe gitoyi uno munsi uri gukwiza hafi 200,000 nimba ntihenze. Ndi muri 15. Okay. Nukuvuga uri umwe mu bantu waduze byihuse. Nirihe banga wakoresheje? Ariko nyene je ntagomba mbona ko byihuse. Umugisha wa mbere twaronse, novuga ko naronse, nuko aba bavyeyi bacu ba mbere batwitangiye. Hariho ahantu bari bagejeje carrière. Rero kuba bari bafite ahantu bagejeje carrière, tugasha dukorana nabo. Hama tugasha tuja mu bintu tuzi. Kameme ngerageje kwiyemera ibikorwa maze gukorera muri Burundi Film Academy. Kubera byose niyo nabikoreye muri Burundi Film Academy, nukuri bisa neza. Ni vyiza. Aho rero ndakoresheje kantu ko kwiyemera. Kandi no kwiyemera ni vyiza. Ambavu rero gukora ibikorwa vyiza turasenga. Kabwira umukama uti mukama ntundengana aho ugendera abandi. Okay. Arina, ninde muntu ukunda cyane muri filime y'u Burundi ariko atari muri Burundi Film Academy? Shajewe ndabakunda benshi. Nakubajije ukunda cyane Rina. Wowe nkunda cyane. Wowe nkunda cyane muri filime? Yego. Jewe ntabwo nkunda cyane n'ukuri je bose ndabakunda ku rugero ru. Uko navuga ndakunda cyane kumurutisha abandi. Bose barakora. Rina, uno munsi abakinyi ba filime
aba barundi dushake dufatire ku bagabo gusa abasore n'abagabo babafatiye ahantu bose bagire babarase bagaca kubwira ati nimwandikire Rina niwe aza guhitamwo umwe aza kurokoka Rina ninde waha amahirwe yo kubandanya baho Alo izirangiriye na byotego peut-être nabo bari muri ico gihe wambwiye ngo abasineaste bose babarundi babaso okay reka basishake yego ugomba kunteranya n'abana ariko yize reka basinda gucagurira ndakunze ni amazina njyanzo ndagufashije okay haraza kuba hariho witwa Amede Manirakiza haraza kuba hariho umutipe nkunda sana yitwa Izo Chris haraza kuba hariho uwitwa Mr Sami haraza kuba hariho uwitwa Noraske ntare wa gatandatu shaka ifatire kuri abo bane muri abo bane bose bafatiye ahantu bagire babarase bakubwira ati Rina umuntu umwe arafise amahirwe yo kubaho mucagure wohitamwo ndega Rina kugira ngo abandanye yibereho abandi bashake bapfa urazire bivanye n'ukuntu niyumva yego bivanye n'urukundo ndabafitiye yego ndabakunda para bya bindi abantu bashavuga ngo urumva ngo baryarya ndabakunda bose vraiment kuko bose nabakozi beza bakora ibintu neza kandi bose bon ndabazi nubwo tutazinanye bose neza bose nituzinanye ahubwo ico baciza nkemu yera mfashije novuga ati ni mubareke basi munyice je wice banyice basi je babareke uko niko mvuze uko niko nishuye Rina sa wohitamo gupfa Izo Chris akabaho Izo Chris ni mwiza we bravo bivuze ngo abandi nubwo bo bicama Izo Chris agasinga uvuze yuko Izo ndabizi baza kora kino kiganiro Rinavuze yuko yo kwitangira siko mvuze ahubwo mvuze ko ari mwiza no kuvuga ngo Izo Chris ni mwiza gusumba Amede sivyo siko umuntu wese afite ubwiza bwiwe yego ndashaka kuba tubona ijya body yiwe n'ukuntu agangutse bugare se n'umutima mwiza nakushaka gutakaza ya rero no kuvuga ngo wamaze kuduhinyisha ku bantu dutahura neza bavuze ati Izo yo babandi bagashaka bagapfa naribi kiretse mu bifashwa mushaka mugasiko nishuye Rina wowe kwitangira umuntu gafa kava ugapfa nawe akabaho byongora kubera ikiri ruvuze yuko wokwemera wowe gupfa Izo na Sami na Amede na Noraske bakabaho navuze ati inshobojwe na mpemo yera niho rero ico gihe twe nta mpemu yera twakubajije udashobojwe ukagenda uvuga ati naka niwe nkeneye kwabaho abandi nta kundi bihangana kirazira ko umuntu aba adafise mpemu yera basi yego nukuri cyangwa yoreka bakabica bose oya oya sinoreka navuze ati mpemu yera nshoboje bo bareka abantu bane ni benshi kandi nibikabe rero urumva no saba mpemu yera kanshoboza bagafuma buri umwe bane bakarokoka okay Arina ninde muntu w'umukinyi wa filme ubona yuko wokwemera kwa kubera umugabo none yaje uranzindukiye urihangana je bahita sniper bashiri sniper kabisa urumva umugabo turashaka gukoresha amarangamutima ego turashaka gukoresha amarangamutima ukoresha amarangamutima nayo ntiyubaka yakweli sinokoresha amarangamutima no shansanga navuze bitari ivyo twebwe urashaka kutubwira ukavuga ati jewe naka biramutse bishitse canke akankunda canke akaza kabinsaba nje no mwemerera kambira umugabo kibazo nuko nava ndabivuga nka shansanga ntiyo nabimbaza ntiyo nanyimvira nta kibazo ariko twe dukeneye kubimenya gusa oya je n'abantu banje Imana imumpaye peut-être Rina afise abantu barenga 12,000 baba bashaka kumenya uno munsi yaroze sniper yako ziki
urumva bakeneye rero kumenya ubwo nk'umugabo muri filime wo muri industry turakeneye kumenya uworamuka basi uvuze ati jewe uye kabisa no mwemera bivana n'ukuntu baba bameze muri bo peut-être umuntu wese agira ibintu arabirako yisunga nko kugira ngo nkundane n'umuhungu kanaka yo bameze gute yo basi umutima umeze gute cyane gusumba bigaragara bafite ubuntu muri we bungana gute umutima umeze gute rero ibyo navyo bisaba kudahubuka guhitamo umuntu mubana ntabwo ari ikintu coroshe yego witwa Ange Sierra twakoranye ikiganiro n'umudrama wanje yambwiye ati jewe sindakubesha ndabivuga imbere ya kamera je sinifuza kubana n'umukinyi wa filme yaravuze impamvu afite impamvu kuri Rina nabo bimeze gute rero jewe nimba Imana yoba yabigenye ikabikora mba numva sinivyo kwa twahuje yego twahuje mwobana Rina ninde muntu nubwo ari umustar utokwemera ko mukundana umuntu nubwo ari umustar nokwemera ko tukundana yego ngaha iwacu yego ntawe pe ntawe nta n'umwe mutokundana wayumvuze iti ntawe ntokwemera ko dukundana sindiko ndabitahura neza ninde muntu nubwo ari umustar yaje akubwira ati Rina nje ndakeneye dukundane utomwemerera umustar mu baririmbyi mu basineyaste byose yaba umuririmbyi yaba umusineyaste bivana peut-être n'imitoma yokoresha no kuvuga urumwe mu bantu bakorwa n'imitoma sinkunda amajambo menshi ahubwo ninde rero uwo muntu maze kubona uvuga ati je shawe uyu muntu ntabazi bose rega bose sindabazi sinde kumaza muri bose mu bantu uzi ndaduza abantu benshi uza abastare benshi muri bo mu bantu nzi umuntu atombera umugabo umuntu atombera umusheri yego uvuga ati shaje yo kabisa wobabara barahari benshi pe barahari benshi gusa jewe tutokundana bambwirire none batubarire cyane cyane abastar b'umuziki nibo ntinya cyane sumba abafilm nka Strozo faja avuga ati yo amtipe w'igipara oya nawe Imana yo muhindura peut-être agahinduka akamera ukundi kuntu kwagutire ijya kwafe ni kwafe yitese igipara kijya oya ijya ni style yiwe ariko oya cyo kibaza kabisa kirananiye mbobarira Rina kubera iki uri umuntu udashaka kuvuga icyo kibazo nicyo kinaniye ndiko ndavuga tubwire no kuba bumva ibintu bivuge uvuga ati jewe mba ndavyumva barumva ntushobora kuba umugore w'umustar w'umuziki no kuvuga uwo ari we wese asanzwe akora umuziki nubwo yoza ntiwomwemera uwo ari we wese ngo vyongora hari igihe vyokunda ngo ngo vyongora kwemera ko ari byo okay Rina reka basi ntaco ncemo muri ako kantu k'abastare gato ninde mustar usanzwe ufana cyane ngaha mu Burundi umustar w'umuziki ndabafana vraiment ndumufana w'abastar benshi utubwira ukunda cyane gusumba abandi ukunda cyane gusumba abandi apana kuvuga ngo umukunda ibi umufana ukunda imiziki yiwe ndafana cyane Dramati ugiye kuturirimbira umuziki umwe wa Dramati oya ndumviriza gusa sinzi ndumviriza gusa sindabizi kuririmba niye ndirimbo ya Dramati ukunda wasi ndayigutangurire nawe uca uturirimbira cyane nyinshi ziranancanga I love you Sambolela Sambolela wow okay nataka kuwa nawe kila siku wa Sambolela ndanabizi ko utagiye kuririmba kandi numva wabishobora kuririmba ibintu nagerageje ni kuririmba mu rusengero muri chorale okay mu rusengero muri chorale usanzwe uri muririmbyi muze ko nabigerageje nuko ukaburanya ukijya akantu nari nzi ko ndaza kukavuga ariko reka nakagire ko inyuma y'iminsi mikeyi Rina Movies tumubonye yabatijwe mu mazi menshi yakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe mu bugingo bwawe Rina wayi kubatizwa
kino gihe n'imyaka yose umaze mw'isi? nukuri ndaringanye gutya mfise imyaka mfise uyu munsi ntari bwabatizwa apana n'abatisimu y'amazi make narose rero hari igihe ukura ukumva nyene ko ukeneye kubatizwa kuba mu Mana kandi kuba mu Mana biraryoshe. Okay. Abantu bamwe bati kubatizwa uri umusitare ufise amadrede umenga biri bizarre. Kuri Rina ico kintu kivuga kwiki? Kuri jewe umutima wanje ntacunyagiriza nacushinja kubatizwa ni ikintu c'akamaro nari nkeneye yego cyane kandi nari narakishatse imyaka myinshi ntivyari bwakunde yego kandi ndashimiye cyane n'umugenzi wanje yatumye nshobora kugera kuri rya ntambwe n'uruvuma narifuje kenshi ntivyakunze kubera ko narakomerekeye mu rusengero. Uratubarira iyo nkuru y'inyene wakomerekeye mu rushengero? Oya ntake Rina intahe z'abandi bantu zituma abandi bantu bamera neza canke birashoboka mugabo jewe ndumwe kabisa mu bakomerekeye mu rusengero vyatuma ntashobora kugusenga ngo ngire umuryango mbarizwamwo mu buryo bw'impwemu. Rero Imana yarangiriye ubuntu nanje ndagirirwa ubwo buntu ndashobora kubatizwa mu mazi menshi ndaronka umuryango mbarizwamwo so I appreciate. Yego. Rina byagenze gute kugira ngo ukomerekere mu rusengero? Oya ni ibintu bishika kuko tuba dufise imyemerere myinshi. Yego. Kandi amashengero menshi arafise amategeko agenderako canke agenga abanyeshengero. Rero sino havanza ngaha nshire mu madetaye y'ukuntu nakomerekeye mu rusengero. Ariko byo bavyiza uduciriyemo mu madetaye ukatubwira uburyo byagenze byo bavyiza cyane gusumba. Iyo nindi histoire tuzogarukako. Tuzoyigarukako. Kubera siyo yatuzinduye today. Uzoza kutubwira intaye yawe ingene wakomerekeye mu rushengero? Ego nabishobora mugabo. Barumva nyene ngo sino bishobora. Okay Rina ni kihe kintu kimwe kimaze kuba ko mu rushengero kikagukomeretsa cyane? Kubona aba pasteur batugaburira ijambo ry'Imana hanyuma akaba aribo baca bonona intama za Yesu Kristo. Okay, uvuze ko none intama ubushatse gusobanura iki? Oya nuko mba nshatse intama abakristo donc abapasiteri n'abantu konona intama ubushatse gusobanura ugasanga ni umupasteur cyangwa ni umukozi w'Imana kana kamugabo w'imbere aradusangiza iby'ubutumwa bwiza mugabo ugaca usanga nyuma ya bijya bikorwa akora mu rusengero ari we yaduhaye umuco ku vyerekeye agakiza ugaca usanga ahubwo niwe yaje Okay. Rina biramaze gushika umuntu w'umukozi w'Imana akaza kugusaba mu ryamana. Ico kiganiro twagihevye. Nje ndiko ndibariza akabazo kanje. Ya ntaye twayihevye. Oya rero najico naco nishuye. Sinishuye. Basi tubwire oya canke ego biramaze gushika umukozi w'Imana akagusaba mu ryamana. Ego. Ego. Byagenze gute? Kandi twabihevye. Okay. Ni ego gusa. Waciye ukora iki ico gihe? Ico gihe naciye mu mupagani. Naciye mu mupagani kubera jewe navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe. Mugabo rero nsanze abantu badakijijwe naciye mbona nyine abantu baba bari mu rusengero misi yose kenshi. Chance si bose ariko ni bamwe. Okay. Bariho bamwe ni bamwe rero batumye nca ndeka gusenga ndaba umupagani. Okay, Rina reka tugende turacanga ibintu kugira ngo abantu bawe abantu banje bose babandanye bishime. Iyo ntaye tubanze tugaruke gato tugaruke kuri filime amasho tukagarukako. Kugira ngo uriyumvira neza ingene zo kutubwira iyo ntahe yawe yingene abakozi b'Imana bagusabye ibintu.
Okay. Rina, filime y'u Burundi uyibona ku rwego uruhe kino gihe turiko? Ugerageje kuraba nka wowe nyene Rina Movies, ukaraba ibikorwa vyawe, ukaraba igihe umaze ukora, ukaraba n'abandi bantu musanzwe muri mu gisata kimwe ca filime. Filime y'u Burundi uyibona ku ruhe rwego? Filime y'u Burundi par rapport nuko vyahora kera, ubu hariho evolution nubwo itashemeye cyane mugabo novuga ko hariho ivyahindutse ko je nakuze mbona bamugisha nkora mbona ba mama mugisha abakinyi bakera abakinyi baninde kandi bari abakinyi beza cyane yego baraduha ama message atwigisha akatwubaka so ariko uravye carrière ahiri kiragera si bibi cyane Okay, biri ku rugero rutari rubi cyane ariko ndizera ko biriko biratera imbere. Biriko biratera imbere, ikibazo tugifise nuko bitaratangura kuriha ngo tubone amafaranga peut-être. Sinzi ndiko ndavuga jewe. Kuko naragiye muri carrière bien sûr nshaka amahera. Yeah. Apana kwinezereza canke ngo gusangiza ama story n'abandi. Ego birimwo mugabo cyatumye nje cyane. Muri filme vraiment jewe ndakunda amahera nari ngiye kurondera amafaranga ariko reka mvuge kano kantu uravuga ku bintu by'amafaranga ndizera neza umaze imyaka 2 ni imyaka 2 uri mu kino gisata ca filme irarenga ahubwo peut-être imyaka 2 natanguye gukora Okay, igihe gito yumazemo muri kino gisata Rina Movie amaze kugura umuduga wiwe Oya nukuri. Je ndabizi Rina. Urabona bayita sniper nta kintu na kimwe kiba. Nta kintu na kimwe kiba mwino. Wanga nitukusabe lift. Oya nukuri kwimana. Wanga nitukusabe. Umuntu gawe ndawuzi nababwira na plaque. Zivuga. Ahubwo kubera iki? Basha zivuga. Umuntu gawe ndawuzi. Oya nukuri nta muduga. Ndakurahi. Pe nta muduga. Ndakurahi. Urazi umuduga wa ndawuzi seriye kandi rero wibaza ni blague ndawuzi umuduga mfise peut-être wambonanye ko ari wakazi mugaje nta muduga mfise yewe jenze kufisa umuduga nimba ari wakazi nimba ari wawe cyakora gusa tuzi ko ari umuduga wawe oya nuwakazi nukuri kubera ko abakinyi ba filime iyo mwaguze imiduga cyangwa iyo mwarosa amahera menshi mundashima ko mubigaragaza bashe ndabemereye neza yuko umunsi nayafashe synergie izokorwa ku mamedia mvuga ati mwarakoze kunshigikira amafaranga nayaronse munaze gihe rero kiragoye kubona kubera ko ayo muguma muronga muguma mubona umenga ni make muguma mubona rero kugira ngo doshike cage uza kuri media uvuga ati je amafaranga nayaronse je ndizira ko bigoye kubera ko bose baguma bavuga ngo amahera wowe waguze umudugu no munsi ukuvuga ngo nta mahera kameme gushima ana nuko aba artiste benshi bashobora kubona ahantu bageze bagacaho n'umengo ni inkomezi zabo ariko ubundi abantu ba mbere ko abosi ba mbere dufise n'abantu baturabira ibintu bakadushigikira muri buryo bwo gupartage ama link n'ibiki iyo rero bajya abantu tutabafise nta namwe dushobora gushika rero byakunze kuza ukabwira abafana tuba dusaba abafana mu Cibitoki mu Rumonge Igitega Ikarusi n'abantu benshi hariho abo tutoshikira ngo tubonane Mga kameme, hariho n'umuntu muhura mwibarabara ukazamva ngo Lina am your fan. Ko kantu kararyoshe. Kandi umufana niwo muntu wa mbere wo kuba. Ko shumuramutse niteko mbwira ati merci warakoze. Arinza kubwira ko ari umufana wawe. Kameme nuko abakurikirana ibikorwa byawe cyangwa kuzi muri filme kanaka. Umuntu wo kubaho. Rero kugaruka ngaho ukavuga ati bafana beza. Bya bindi mwakora. Byaragize aho binshikanye. Ndabashimiye. Yego. Arina uno munsi hari abastare benshi baba babona basuzugura cyane abafana ugasanga abafana barajora mora mu kigiye cyangwa bamusabye ifoto ugasanga ari karabagarako uvuga abastare ni kintu babarira we sha numva nyene uwo mutima atari sawa peut-être sinzi ko yabara amategeko y'abastar kuba sindaba umustango ndabimenye umustare oya sindaba umustango ndabimenye mugabo mba numva umuntu agusavye nuko abakuza ahantu abakuzi ku ma ecran kanaka yego rero umuntu agusavye akakuramutsa kumwiyegereza ukumva nyene mwiyegereje rega nibisanzwe abastanda abantu nk'abandi bose nta birenze okay nibagabanye imigaro je nama nababwiye nibagabanye imigaro jo nuko nyene batangarako uwongarako no mukubiti buye aje naje barangarako baragarako
uzoze nkureka ingene bigenza ntibazo se kugarako. So Rina, filime Kamashu tugire dukwize amezi 2 tutayibona isohoka. Kamashu yarasohotse ryari? haciye nk'ukwezi n'inusu. Amezi 2 agira kwire. Agomba kwire? Yeah. Mva sindanavyibuka. Urumva ko yasohotse? Yeah. Kubera iki rero kumara amezi 2 tutiko turabona ibikorwa kandi turi abantu bagukunda, turi abafana bawe, nisize no mu kibanza cy'abandi bose bagufana. Why kutumaza amezi 2 yose tutiko turabona ibikorwa? Jewe numva nose imbabazi nimba peut-être bibatsitaza kuko pour le moment ndiko nkora ama full movie. Rero full movie kandi ni zimwe mu filme zitwara uburyo bwinshi. Kandi full movie si vyiza ko umuntu yayisohora idafise karite nziza. Kandi rero mu mezi 2 ndiko ndasohora full movie mba numva ahubwo nagerageje. Tugaruka kuri cya kibazo c'uburyo. Sinoza ndainvestisa amahera ntabona income. Sinobibasha. Ariko vuba cyane ndabemereye ko atakwezi gusigaye nabaye ikindi gikorwa. Kandi nyuma yaho ndusha ndabaha série nziza cyane iryoshe. Twibira kabanga iyo serizo biri mu bandi zuba yitwa gute? Oya. Sinoshaka kubivuga ntaraheza kuyikora. Okay. Rina rira ari abantu ngaha bicaye bara kino kigane bari ndiriye ya nkuru twari kumukaya. Oya. Ijya nkuru risi. Numva nta Rina ariko nakwaza ku buzima bwa busanzwe nta kibazo. Ivyo nshoboye abantu b'abakobwa fisa akantu nkunda kubabaza. Rina uno musi canke iyo biza gushika ukihitiramo kuvuka. Wari guhitamo kuvuka uri umuhungu canke umukobwa? Nihitiramwo. Iyo nihitiramo kuvuka? Yego. Wowe nyine akaba ari uhitiramo kavuga ati nije mpisemo nimba wari kuvuka uri umukobwa canke umuhungu wari guhitamo kuvuka uri iki mu byo bintu? Kubera ko nihitiyemwo ayo mahirwe tutayaronse. Two turavuga nk'ubu ugerageje iyo wihitiramo wari kuvuka uri iki? Nari kuvuga ndumuhungu. Nari guhitamo kuvuka ndumuhungu. Kubera iki rero wari kuvuka uri umuhungu? Kubera iki kubera ndakunda gukora. Gukora nyine ni byiza gutuma ushaka kuba umuhungu. Iyo bavuga nihitiremo kandi abahungu umuhungu utifashe nabi nushaka guhura n'ingorane baremanwa ubwenge bwinshi. Kubera rero iyo raison yari gutuma ndabihitamo. Okay. Rina ejo mu gatondo byutse ugasanga wabaye umuhungu ariko ugasanga ikete ku gitanda cawe vuga ati Rina uno munsi uza kurigura umuhungu uza kuba umuhungu umunsi umwe gusa. Uza kuba umuhungu umunsi umwe gusa ejo mu gatondo duba wasuye kuba umukobwa. Rina nigiye kintu cya mbere wocu ukora? Ndashanja muri garage. Muri garage ni ndashanja muri garage gushyira amapine mu ku mekanika. Wajya ku mekanika? Ndashanja muri garage mu Buyenzi. Ujya kanga kuri vende. Cyo kuri penise. Oya kuri vende. Wajya gukora iki mekanisi? Umunsi umwe hamuka. Umunsi umwe gashangaruka. Kaje wisira kuba umukobwa. Kubera iki rero uhitamo kugenda ku mekanika? Kubera nzi kuduza ijeke. Okay, ubu rero abantu batahura batahu. Abantu batahura batahu. Umwana mubi. Umwana mubi gute? Kandi jewe sinanzi ko bazi ibibazo byinshi. Meruka turi kumwe muri Burundi film Academy ubwo. Witwa Vishurove twaguze iganiro. Ndamubaza aravuga ati Peti utaziriye Sniper. Niwe ari gutaziriye. Urarenze man. Uwo munsi rero naciye nitwa Sniper. Ubwa mbere nitwa Loyizi nitwa Pony Love. Pony yego sha Pony. Rero Rwandenze wallahi. Wallahi. Yo. Rina. Ndagutangariye tu. Why? Ndagutangariye nyene. Senzi kumeza uko.
la la. Okay, reka mbandanye nibariza kandi kabanzo. Inyuma yo kuva mu buyenzi gukora ikimekanisye. Gisubira kuba umukobwa. Arina uno munsi bagufatiye ahantu. Shaka mvuge ko bagomba kukurasa, bagomba kukwica. Bakaca kubwira ati Rina kubwira ubeho ufise abantu bose ufise muri telefone. Urahitamo umuntu wandikira message. Niyagusubiza imbere umunota umutarahera. Uraza kubandanya ubeho. Rina ico gihe wobandanya ukabaho canke ibyo byo babihetse. Kuri WhatsApp canke ya per direct canke message. Oya noba. Ninde muntu rero wo kwandikira akahita gusubiza mu munota umwe. Ndafise umushuti wanje biramanyitayeho cane. Mutubarira izina uwo muntu ni intwari. Yitwa Dada, uwo muntu ni intwari. Ni petite sœur wanje. Sure. Yego nukuri. Ico kintu je kibaye kuri jewe. Kino shamba navuga ati nimutegura isanduku. Nukuri? Oya. Ni vyiza kuba ufise umuntu wawe nyene. Okay. Lina. Yeah. Ubwo mbubaza ibintu bidashobotse ngaho kundabugasha twenga. Ndabihore. Bazana wumva. Uri mwiza. Byakweri. Urakoze. Ninde wundi umuntu amaze kubikubwira none ndazi ni benshi. Nkunda rero ukuntu ufise amaso meza. Yego mana we. Okay. Okay. Reka sinakubwiye ngo humirize kanura amaso n'abantu banje bayaho. Yo. Urakoze basi. Okay. Rina wihangane nimba nkubagije birengeje urugero ariko niwe jewe so niwe jewe. Ni bon. Ya kandi kubaza niyo mpamvu abantu baba badukunda niyo mpamvu ndazi n'abantu baragukunda Rina nawe bagukunda. Ndafise abantu nk'ubu bankunda kweri. Cyane pe. Nimba utarabibona uri impumyi Rina. Nimba utarabona ko ari abantu bagukunda ushobora ko uri impumye mu buryo bw'umutima. Byakweri. Shaba bimbwira. Nimba batabikubwira canke wogerageje kwimagina ni gute utangura cyane mu mwaka umwe canke umwaka umwe ukabisaba forward 2020 ata abantu bagukunda. Bantu banje nanje ndabakunda kweri. Ni gute ukora filme umuntu nkari na mu minsi ngahe twabona 20000 views. Eta civile iri kuri 117. Jiwazi. I love you batu bangu. Nawapenda sana. Yeah. Tena sana. Okay, Lina. Uno munsi apare ya filme ni kihe kindi kintu Lina asanzwe akora? Nakaye kandi kazi Lina asanzwe akora? Jewe kweri ngo rutundi tuzi twinshi. Bisifuza tuzi twinshi. No kuvuga akazi kariko kose. Gashobora gutuma mbaho. Ntakoze amakosa. Ndagakora. Vuze kano kamakosa. Umbabarenge kubaza kino kibazo. Lina ni rihe kosa umaze gukora mu buzima bwawe na none munsi kigicuza? Nta na rimwe. What? Nukuri nta na rimwe nicuza. Ikizo umaze gukora mu buzima bwawe uvuga ati kino kintu sinakabaye naragikoze? Oya nta ciza nokora nkama ngo ndacicuza. Deja ni ciza mvuga kwicuza ko ari ciza. Ya hari umuntu nk'akaro no munsi usanga arafashije undi muntu ari kujya muntu akaca muhemukira. Ujya muntu sometimes arajahana akavuga ati sha uyu muntu nakabaye ntaramufashije kabisa. Ni bibi cyane kuri jewe. Ni bibi cyane nta musi rumwe numva no gukora service hama ngo nitegeko bansubiza ivyiza. Oya. Okay. Kandi ni vyiza gukora iciza witeze ko uwagikoreye azoguhemba. Bikore juste kubera umutima wawe bikwemereye canke ubigusavye. Okay. Lina reka tugaruke rero muri cinema tuza turacanga cyangwa utuntu kugira ngo abantu bose no worry. Ntibaze kugira ngo barambigwe canke bibure. Arina ninde muntu ndaza ndakubwira abakinyi babiri ba filme ucumbwira uwo hitamo ngo mukorane muri abo babiri. Okay, uruhande rwa mbere none ariko sorry. None ko bose mba numva twokorana. Ko bose mba numva twokorana. Wese ubamba mwokorana. Neko tuba turi mu kazi kamwe kubera iko rinda kompetishamo. Rina uranyiteje. Ubu rero cyana guhindurira cyana kubwira ni mu abo bakinyi babiri nza kukubwira. Uraza kumbwira umuntu ukunda je dagiteri ziwe. Aho naho ucunjana he? Ndabivuka.
sawa Arina uno munsi ari abakinyi babiri ngirenzane urambwira umwe urambwira uwo ukunda je Dr Zibo uwa mbere nzana n'umuntu yitwa Fanny Lavine ndaza kumukombara n'umuntu yitwa Kado Lavere muri abo bantu babiri n'uyuhe muntu Rina araba akavuga ati no muntu arakina neza cyane gusumba uyundi Fanny Lavine arakina neza gusumba Kado Lavere reka cenzana Fanny Lavine nyene n'umuntu yitwa Oronera Mutoni Fanny Lavine n'umuntu yitwa Mimi Mireille n'umuntu yitwa Kado Lavere Mimi Mireille n'umuntu yitwa Oronera Mutoni Mimi Mireille n'umuntu yitwa Lina Move Mimi Mireille aragusumba ukunda je Dr Mimi gusumba uko wikunda wewe en fait sinoshaka kwikompara nawe kuko jewe urumva sinzi deja jewe ego ndumufana wa jewe mugabo quand même ngerageje kuraba Mimi Mireille je sinzi uko nkina deja nanje uko nkina nimwe mubibona mushaka kumpara n'abandi rese no havasha mvuga ngo jewe kandi nanje ntazi ivyo nkora mbona nakinye peut-être bari abambwira ati twakunze ukuntu watinze okay mugabo rese novuga ko vraiment Mimi Mireille jewe ndamusumba okay halo ni mukobwa yitwa Chanceline reka ndamuhuze n'undi muntu bariko barahiganwa cyane mu kuduga cyane yitwa Asta Pisco ni Chanceline reka namukompare n'undi muntu yitwa Oronera Sepetu yitwa Manela ni Chanceline umukunda cyane oya yaktinga neza shuali reka nze ku ruhande rw'abagabo nawe ati nze ku ruhande rw'abagabo nawe ku ruhande rw'abagabo ndazana umustipe wa mbere yitwa Izo Chris ndamukompare n'uwitwa Sabas cyangwa na Sabasi ndamukompare n'uwitwa Mr Sami Sabasi na Gasore ninde umuntu ubona ngaho mu gihugu cy'u Burundi asumba je Dr Sabasi je Dr asumba Sabasi oh my god umuntu amusumba ndavuga Libat ninde wundi ubona asumba Libat ngaha mu gihugu cy'u Burundi je Dr oya nukuri nawe hari Jemba mbona acting ibintu nyene vyiwe Liberty nta muntu n'umwe amusumba je Dr niko navuze ego nta muntu n'umwe mu Burundi ngaha mu gihugu cy'u Burundi c'est là chassins bari nko muri competition mugabo bavuze ati we mvuga abusha abumaze kubona uvuga tuno muntu kabisa arasumba Liberty oya Liberty nawe actinga neza man nawe aramusumba arakina neza wallahi okay uramuzi cyane umuntu yitwa John K John K na Liberty aba bantu babiri ndakeneye dutandukanirize umuntu arenze uyundi umuntu ubona kuri we uvuga ati no muntu ararenze uyundi umuntu arenze uyundi en fait ngiye ibwina muri carrière kugira ngo umuntu arenge uyundi peut-être nuko baba bari muri competition hakaba ari ibintu vyaje ariko turetse nivyo no kuvuga muri competition ibyo turabisha amaso ngahi wacu kumurenga mu buhe buryo mu bikorwa mu gukina neza oya aho rero sinshaka kuvyinjiramo kuko yasinze urenze ubundi kabisa ariko je ndavyinjiyemwo uwitwa Liberty arasumba John K okay it's okay cyakora gusa bivanye gusa mu buryo mu buhe buryo amurenze mu buhe buryo Liberty mu gucumenga ni wowe baye mu journalist nanje mbaye mutumbi oya none ntituri muri emission turabazanya okay uwitwa Liberty uno munsi no muntu ashobora gukina novuga ngo hole zose zibaho ariko John K ndizera neza ko vyamugora gukina ari umukene oya ntivyo mugora mbega kubera body yiwe no apaha ya body umubiri urawukora
erega bivanye na projet ufise kanaka sibisigura ko body yawe abatunzi bose baravyibusha no none niyo mpamvu rero uri kuraza ahantu ushaka navuze ko riba atari warenze kugira ngo unyopoze hama abantu bace bumva yuko washatse kuvugira John K no ahubwo wowe ntiwatanze amadetayi arenze mu buhe buryo Liberty mu bigaragara sinzi uburenze wari Liberty impamvu navuze ko arenze Liberty ni wa muntu filme noneho ngira ntahore niwe Liberty atokina icya kabiri Liberty azi ibintu byinshi muri filme erega yaravyize urumva azi ibintu byinshi rero niyo mpamvu nizera neza yuko ashobora kuba bisumba John K kumurenga mu buryo bwo muri carrière ku bumenyi mvuge ubumenyi kuvyerekeye ubumenyi rega tuvuze umuntu aramurenze nuko nyine abamusumba ubumenyi nicyo kintu ca mbere ayi wacu twumvise ngo nakararenze naka hari gihe bafatira ku nyambaro bakafatira ku vyo umuntu afise donc Lina ararenze kubera ko afise ibi John K peut-être ararenze kubera ari mu diaspora hari abantu bavuga ivyo John K yarenze kubera ko afise amafaranga iyo tuza kuvuga ngo umuntu afise amafaranga menshi twe kuvuga John K ariko tuko turagerageza kuvuga umuntu afise ikintu kinini canke yitangira gerageza kwitangira filime y'u Burundi Jenoza na Liberty mbere ni Liberty no kuri mu kwitanga jya mutama yubahwe kabisa yubahwe ariko ntitwiyagire ko hari abantu bamwe ngaha hanze baba bavuga ati Liberty aragara Liberty arishima jewe rero aho sindamuvugiye ibiki nibi Liberty ntagara oya nukuri pete turangira bivuga abantu batarahura Liberty ntagara n'umwana mwiza binahebuje okay Rina nk'umukinyi wa filime hari akantu kameze nk'intambara kariko karaba muri filime y'u Burundi aho abakinyi babiri witwa Fanny Lavine na Noras Kentare bagirizwa kuba barivye filime y'uwundi umuntu yitwa Jibu Classic yitwa Jibu Films bakamutwara filime yitwa Data ayo makuru Rina ndizera ko maze kuyumva nukuri ko Imana ntayumviye ndabonye muri kiganiro wasohoye je navyo narinze kandi urumva kuri kwavyo kuzibanye navyo nyene nkawe wumvise intambara zo kubibana filime mu gihugu cy'u Burundi iri cyo kintu gihishusho iyihe Jemba numva umengo nta n'impamvu yo kwibana filime kuko filime yari hano bazandikisha zikaba zihari ziri securize rero uwo muntu nawe bayivye abayasamaye nimba ari vyo ni kuvuga ngo rega turese amategeko atugenga gufata ukagiriza umuntu nka Fanny Lavine yuko yakwivye filime kuri wewe ico kintu uba wumva atakuburira indero kwabayemo oya none Fanny Lavine rega Fanny Lavine ni Fanny Lavine wiwe ahandi nyene n'umuntu rega sanzwe gusa turamwubaha kubera aradukurira yaradutanze muri carrière kandi bibwirizwa donc izi jeux turimwo bisaba ko twubahana tutubahanye none umva haraho twoshika ahubwo bisaba ko mubahuza mwe mu mwavyumvise hama bakaganira ivyo bakabikura mu nzira kuko ntibigaragara neza mu bantu ntibiza kumvana neza mu bantu ngo byumvikane neza izina ry'umwe riko riracafukara ibiki n'ibiki oya byari kuba byiza babihuje bigahera amatiku y'ubusa no si sawa okay Rina reka ntaco tugaruke kandi ku buzima bwa misi yose ubuzima busanzwe Rina ugerageje kuraba isi tubayemo no munsi cyangwa ugwaruka guno munsi niki kintu ubona kitari cyiza kiganje mu gwaruka mugwaruka ikintu kitari ciza cyangwa ingeso mbi ubona no munsi mu gwaruka ingeso mbi zitubangamiye n'ubusambanyi peut-être nivyo mbona mengo biragwiriye gusumba ibindi Rina ubusambanyi niyo ngeso mbi yiganje cyane mu gihugu abakobwa bamwe bavuga ati ukundana n'umuhungu mutaryamana uwo muhungu ntimuba mukundanye kuri Rina bimeze gute bande babivuga ni bande maze kubona ibiganiro byinshi maze gukora ibiganiro byinshi umukobwa akitora akavuga ati jewe umuhungu tutaryamanye je sinokwemera ko dukundana sinonamukunda sinoba ndamukunda nyene niyo situgezemwo mugabo turavyakira ne tugire gute muga nyene nukwica imico n'akaranga by'igihugu cacu ofu mubikora baswi kame kifuka gashambara mugabo nutuja ku ma réseaux sociaux kamengo ni ibintu vya danger wa danger ibintu uri kuragira ntago ari vyiza ntibiduha image nziza nyene tuba dutambuka ataco twambariye ndagarutse n'ikibazo Rina uramutse ukundanye n'umusore wo kwemera ko mukundana ko muryamana mutarabana
sabwe uvuze Rina yoryamana n'umutipe batarabana iryo ni ibanga ryo mu mutima wanje mugabo urumva amategeko n'amabwirizwa y'Imana natwemerera ko dukora urashobora kutubwira ukavuga ati je no vyema cyangwa se byemera oya jewe rero ndi jewe kandi how I feel in my heart numva atari sawa ko ndabibasangiza kubera iki wanga kubidusangiza kubera nyene bidakenewe ko mubimenya ntibikenewe ko mubimenya ariko turakeneye kuvuga ati Rina n'umutipe azoza kuguduraga avuga ati je ngiye kuduraga Rina nabi si sawa kameme ivyo njibana nibitwemerera nubwo ayo makosa tuyakora jewe ntavyo nokora ni woryamana n'umutipe mutarabana oya oya urakoze Rina impamvu nakubaza ico kibazo abantu bamwe baba bavuga ngo je sinoryamana n'umuhungu tutarabana abandi nabo bakavuga ngo jewe umuhungu tutaryamanye cyangwa umukobwa tutaryamanye ntitwobana jewe kuri jewe kabisa ivyo bintu vyongora nico gituma atabusirimu buhari busumba gusenga gusenga ni vyiza cane ni vyiza kwegera Imana naho bitugora Imana yo ni nyarukundo twaza turasenga ega basha turi mu vya nyuma turasenga basi tuze turagacisha mu nukuri Imana turakwizira dutabara nukuri nubwo tuzokora ibyo ariko twibuke gusenga ibyaha rega nta muntu abaho yera de ibyaha tuguma tubikora